kwakira Iracanga Eline nk'umugore wawe. Uremeye gusobana nawe ubuzima bwawe bwose uzogeze kubatandukanije. Ndakubaza Iracanga Eline, uri imbere y'Imana n'imbere y'ishingiro ry'Imana n'imbere y'abakozi b'Imana, uremeye kwakira Ndayikengurukiye Jean Pierre nk'umugabo wawe. Uremeye gusobana nawe ubuzima bwawe bwose uzogeze kubatandukanije. Ndakuririmbira uhoraho indirimbo nsha yuzuye umutima wanje, yuzuye umutima wanje. Wabanye nanje mu mahanga unzigama muri byinshi, aharima wasize ibiraro turakomeza urugendo, ahari birere wasanzuye amababa turabandanya. Waranezereje kenshi uyu musiho nagahita dusinyishu isengesho rikomeye ryampoze ku mutima. Mbega ubuntu bwinshi wangiriye Mana, ndagukengurukiye kandi n'ubu uracampa. Ndakuririmbira uhoraho indirimbo nsha yuzuye umutima wanje, yuzuye umutima wanje. Ko wamenyekera ntarabaho ukanzigama kugeza uyu munsi, ukangwanirira intambara nyinshi ukampezagiza imigisha myinshi. Uyu munsi ho unkoze ku mutima, ibyo wakoze Mana ndagukengurukiye kandi n'ubu uracampa. Dufashe inanga turirimba tuvuga ibyo wadukoreye Mana, imbere y'iri koraniro turemeza kuri Imana ibyo wavuganye natwe Mana. Uyu munsi urabishikije, ibyari mu ndoto zacu urabikoze ku mugaragaro. Ntacyo dufise two guha Mana, niwakire iyi mitima yacu. Twebwe hamwe n'inzu yacu tuzokwama tugukorera. Wanje uvuye ku Mana yo mwijuru, urahimbara umutima wanje. Ndagukunda zokwama ndagukunda, zokubera umushinga ntahe w'umuhizi urugo rwacu. Mukunzi mwiza uri ingabire yanje ivuye ku Mana yo mwijuru, urahimbara umutima wanje. Zokubaha, zokugamburukira, zokubera umufasha mwiza, zoguhesha izina rikubereye. Dufashe inanga turirimba tuvuga ibyo wadukoreye Mana, imbere y'iri koraniro turemeza kuri Imana ibyo wavuganye natwe Mana. Uyu munsi urabishikije,
iyi mitima yacu twebwe hamwe n'inzu yacu tuzokwama